Ndabahaye mwaramutse nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatogojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. Abasirikare b'u Burundi barenga amajana 220 baraye baguye ku rubuga rw'imirwano mu kibaya cya Rusizi. Ndasubiramwo, abasirikare b'u Burundi barenga amajana 220 bapfuye ku rubuga rw'imirwano mu kibaya cya Rusizi. Ni mu mirwano ikomeye cyane irimo guhuza abasirikare b'u Burundi n'inyeshyamba za M23. Kuva ku munsi w'ejo imirwano ikomeye cyane yarubuye hagati y'abarwanyi ba M23 n'igisirikare cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi cyashinze ibitwaro biremereye cyane mu Burundi, maze batangira kurasa ku barwanyi ba M23 mu bice bya Kamanyora, ndetse ibindi bibombe birimo kugwa muri teritwari ya Warungu. Amakuru kandi aremeza ko mu gace ka Kamanyora imirwano irimo kubica bigacika. Mu kibaya cya Rusizi urwamo rw'amabombe rurimo kumvikana. Kugeza muri kano gatondo k'igenekerezo rya gatatu imirwano iracyakomeye cyane, ndetse abasirikare b'u Burundi barimo gukoresha indege z'intambara barasa ku barwanyi ba M23 muri teritwari ya Warungu. Abandi basirikare benshi b'u Burundi nabo barimo kwinjira muri Kongo, aho barimo kujya gutanga umusada ku gisirikare cyabo. Amakuru yizewe arimo kongeraho muri kano gatondo k'igenekerezo rya gatatu aremeza neza ko ku munsi w'ejo imirwano yiriwe ica ibintu, ndetse imirwano yabaye ku munsi w'ejo yaguyemo abasirikare b'u Burundi barenga amajana 220. Ndasubiramwo, abasirikare b'u Burundi barenga amajana 220 baraguye ku rubuga rw'imirwano mu kibaya cya Rusizi. Abarwanyi ba M23 bakomeje gushagura abasirikare b'u Burundi. Habaye imirwano ikomeye cyane. Muri iyi mirwano kandi M23 nayo yakoresheje intwaro zikomeye. Biravugwa yuko abasirikare b'u Burundi bamanutse mu kibaya cya Rusizi, maze bakagwa mu gico cy'abarwanyi ba M23 bakabacucuma. Abarwanyi ba M23 barashe ku basirikare b'u Burundi, ndetse M23 ngo yari imaze igihe biteguye. Bamanutse mu misozi berekeza mu kibaya kugira ngo bajye gufata agace ka Kamanyora, maze M23 ibamishaho urufaya rw'amabombe. Amakuru aremeza ko aba basirikare bapfuye harimo umusirikare afite ipeta rya majoro mu gisirikare cy'u Burundi. Amakuru yanjye yizewe ndimo kuvana mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko aba basirikare baguye ku rugamba. Kugeza muri kano gatondo ndababwiza ukuri ko imirwano irimo guca ibintu mu micungararo y'igisagara cya Kamanyora. Imirwano irimo guca ibintu muri teritwari ya Warungu. Abasirikare b'u Burundi barimo kurwana umuhenerezo. Ubutegetsi bw'u Burundi bwatanze itegeko ko abasirikare bagomba kurwana, ndetse bakigiza M23 inyuma bakayivana ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Ubutegetsi bwa Gitega bufite ikibazo gikomeye cyane kuba M23 yaramaze gusatira umupaka w'u Burundi. General Neva yatanze amabwiriza ko igisirikare kigomba gukora ibishoboka byose bakarasa M23 bakayivana ku mupaka w'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi rero kirimo gukora amakosa akomeye. Kuva ku munsi w'ejo ibitwaro biremereye by'igisirikare cy'u Burundi babishinze ku mupaka w'u Burundi batangira kurasa muri Kongo. Ibintu bikomeye cyane kandi bishobora gukurura intambara mu gihugu cy'u Burundi.
ni ukuvuga ko abasirikare b'u Burundi barimo gukoresha ubutaka bw'u Burundi maze bakarasa muri Kongo. Ni ibintu abarwanyi ba M23 bavuga ko bitazagenda ubusa, ahubwo ko bazihorera ku gisirikare cy'u Burundi. Abihweza vya politike nabo bakavuga yuko ibingibi ari ugukwegera abatuye muri Bujumbura, kuko M23 ishobora kohereza ibisasu mu mujyi wa Bujumbura. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku ukorera mu buseruko bwa Kongo aravuga neza ko igisirikare cy'u Burundi aricyo kirimo kurasana n'abarwanyi ba M23. FARDC n'abazarendo bamaze kuvanamo akabo karenge barirukanka. Abasirikare b'u Burundi nibo basabye ubutegetsi bwa Kongo ko barwanya M23 mu bice byegereye igihugu cy'u Burundi. General Neva ntabwo ashaka guturana n'abarwanyi ba M23 ngo arabona ko ari ibyago bikomeye byaba birimo gusatira igihugu cy'u Burundi. Imirwano rero irimo kubica bigacika muri kano gatondo. Indege z'intambara z'igisirikare cya Kongo zongeye kurasa ku barwanyi ba M23 kandi zirimo guhagurukira ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Indege z'igisirikare cy'u Burundi nazo zirimo kurasa kuri bano barwanyi ba General Makenga. Ibingibi kandi ni nako byari bimeze ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya kabiri. Indege za FARDC zahagurukiye i Bujumbura maze zirasa ku barwanyi ba M23 mu kibaya cya Rusizi. Izindi ndege zarashe muri teritwari ya Warungu. Amakuru rero akemeza ko FARDC ndetse n'abasirikare b'u Burundi barimo guhagurutsa indege i Bujumbura bakarasa ku barwanyi ba M23. Ku munsi w'ejo abarwanyi ba M23 barashe kajugujugu y'igisirikare cy'u Burundi bagirasiye mu kibaya cya Rusizi. Amakuru twamenye kandi yizewe arimo kuva mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko iriya ndege ya kajugujugu y'igisirikare cy'u Burundi yaguyemo abasirikare babiri bari bayitwaye. Ni ibyago bikomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Gusa biribonekeza ko General Neva yamaramaje yatanze amabwiriza yo kurwana mpaka batsinze M23 mu bice byose bihana imbibe n'igihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe kandi amakuru arimo kuva mu masoko yizewe mu gisoda cy'u Burundi aremeza ko mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo abasirikare 220 aribo baguye ku rubuga rw'imirwano, abarenga 380 barakomeretse. Abarwanyi ba M23 kandi ngo baba baracakiye abasirikare barenga 17 b'igisirikare cy'u Burundi. Abangaba ngo bafashwe matekwa hafi y'agace ka Kamanyora. Biravugwa yuko abasirikare b'u Burundi batabaze neza urugamba bari barimo kurwana kugeza ubwo bamanutse mu kibaya cya Rusizi, maze M23 nayo ikabacanaho umuriro ndetse benshi bakirukanka abandi bagacakirwa matekwa. Urugamba rero ruracyakomeye. Amakuru dufite nuko General Evariste Ndayishimiye mu ijoro ryo kuri igenekerezo rya kabiri rishyira igenekerezo rya gatatu yongeye kohereza abasirikare benshi mu micungararo y'igisagara cya Kamanyora. Abarundi benshi kandi bafite intwaro zikomeye barimo kurasana na M23. Intwaro z'igisirikare cy'u Burundi zirimo kurasa muri Kongo zishinze ku mupaka w'u Burundi. Indege z'intambara za FARDC ndetse n'iz'abarundi zirimo guhaguruka i Bujumbura zikarasa muri Kongo. Ni ibintu abihwezi vya politike babona ko bigiye gukwegera abarundi akarambaraye, kuko intambara byanga bikunda igomba kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, ndabamenyesha ko imirwano irimo gusatira igihugu cy'u Burundi. Imirwano ikomeye cyane rwose irimo kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi. General Neva arimo gukwegera abaturage akarambaraye. Abarwanyi ba M23 batangaje ko bazihorera ku gihugu cy'u Burundi. Kuba rero igisirikare cy'u Burundi cyashinze intwaro mu Burundi bakaba barimo kurasa muri Kongo ngo ni ikintu gikomeye cyane kandi ni ikosa rya gisirikare rihambaye rikozwe n'ubutegetsi bwa Gitega. Kuba indege za gisirikare zirimo guhagurukira i Bujumbura maze zikarasa kuri M23 muri Kongo ngo ni ibintu bano barwanyi ba General Makenga batazihanganira.
M23 ivuga yuko irimo kurwana n'abakongomani, ngo ntabwo byumvikana rero ukuntu igihugu cy'u Burundi gihitamo kurasa ku bakongomani barimo kurwana bakemura ibibazo byabo. Ibingibi ngo ni agasomborotso kandi ubutegetsi bwa Gitega bugomba kuzabiryozwa byanga bikunda. Amasoko yacu muri M23 aravuga yuko ubutegetsi bwa Gitega bwakoze ikosa rikomeye kandi ko iri kosa rwose rishobora no gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kutugeraho muri kano gatondo k'igenekerezo rya gatatu, nuko imirwano irimo kubica bigacika muri teritwari ya Walungu. Teritwari ya Walungu nayo iherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Ku munsi w'ejo ibimenyesha amakuru byo muri Kongo byari byatangiye kwandika ko abazarendo ndetse n'igisirikare cya FARDC ngo bamaze kwisubiza ibice byinshi muri teritwari ya Walungu. Ndabamenyesha ko rwose ariya makuru yatangajwe n'ibimenyesha amakuru byo muri Kongo ari ikinyoma. Nta santimetero n'imwe yo muri teritwari ya Walungu yigeze yigarurirwa n'abasirikare ba FARDC. Haracyarimo kuba imirwano ikomeye cyane muri Walungu. Agace ka Walungu karimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23, ariko kuva ku munsi w'ejo indege z'intambara za FARDC ndetse n'iz'abarundi zirimo kumisha urufaya rw'amabombe muri biriya bice bya teritwari ya Walungu. Haracyarimo kumvikana urufaya rw'amabombe muri kariya gace, ndetse amakuru arimo kutugeraho muri kano gatondo aravuga yuko urugamba rugeza aho umwana arira nyina ntiyumve. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Abasirikare barenga 19,000 b'u Burundi nabo baryamiye amajanja mu mujyi wa Uvira. Baravuga ko byanga bikunda bagomba guhagarika abarwanyi ba M23 bamaze kumaramaza mu kwigarurira uyu mujyi. Burundi bwategetse abasirikare babwo kurwana mu buryo bukomeye ndetse bakabuza M23 kwigarurira umujyi wa Uvira. Mu gihe rero imirwano irimo kubica bigacika, abarwanyi ba M23 bo baratangaza ko umugambi wabo ari ukuvanaho ubutegetsi bwa Kisekedi. Bwana Colonel Nanga urongoye ihuriro AFC yongeye gutangaza ko ubutegetsi bwa Kisekedi bagomba kubuvanaho. Bwana Colonel Nanga imbere y'abamenyesha makuru yavuze yuko ubutegetsi bwa Kisekedi butemewe, ndetse ngo Kisekedi rwose ntago yigeze atorwa n'abanyagihugu. Bwana Colonel Nanga aravuga ko M23 igomba gukomeza urugamba rwayo mu gihe ubutegetsi bwa Kongo bwanze ibiganiro. Bwana Colonel Nanga aravuga ko bari muri revolution, ngo bari mu mpinduramatwara kandi bagomba kuvanaho ubutegetsi bwa Kisekedi. Ibingibi Bwana Colonel Nanga arabitangaza mu gihe Perezida Kisekedi we yamaze gutangaza ko intambara ikomeye igiye gutangira. Kisekedi yavuze ko ibintu byose byamaze gushyirwa muri gahunda kandi ko umujyi wa Goma n'umujyi wa Bukavu ugiye kwigarurirwa n'abasirikare ba FARDC. Kisekedi yabitangaje ku munsi w'ejo, ndetse Kisekedi akaba yarabwiye abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo ko bagomba gutekana kandi ko ubutegetsi bwa Kinshasa bugiye rwose kwisubiza umujyi wa Goma n'umujyi wa Bukavu. Amakuru arimo kutugeraho aremeza ko ubutegetsi bwa Kongo ngo bwaba bugiye gutangiza ibitero karundura. Kisekedi aravuga yuko ibintu bigiye kujya mu buryo ndetse ko bagiye kwisubiza umujyi wa Goma na Bukavu. Abasirikare ba Kongo ngo bamaze gutegura indege z'intambara kandi ngo bagiye kurwana urugamba rwa nyuma rugamije kwisubiza umujyi wa Goma. Gusa bihweza ivya politike n'abahinga mu bya gisirikare barabona neza ko ari ibintu bidashoboka ku butegetsi bwa Kongo ko bakwisubiza umujyi wa Goma mu mirwano. Ngo ntago byakoroha ko indege z'intambara zarasa rwagati mu mujyi wa Goma. Ni ibyago bikomeye cyane byaba bigiye kugwira abanyagihugu, ndetse ubutegetsi bwa Kongo bwaba bwiyemeje neza gusenya umujyi wa Goma. Kisekedi rero akomeje kubeshya abaturage ababwira ko agiye kwigarurira umujyi wa Goma ndetse na Bukavu, mu gihe ahubwo M23 ikomeje gukinagiza abasirikare biwe. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane ku basirikare ba SADC bari muri Goma.
abasirikare ba SADC bari muri Goma bakomeje gutakambira M23. Abasirikare ba SADC bari muri Goma ibipfungurwa byarabashiranye. Abasirikare ba SADC baravuga ko babayeho nabi cyane, ngo barimo kubara ubukeye, babayeho ntibuca. Abasirikare ba SADC ngo barimo kurya rimwe ku munsi, ndetse biravugwa ko M23 nayo yaba irimo kubakanda kugira ngo basubire iwabo mu bihugu byabo. Bano basirikare ba SADC rero bakaba batangiye gutaha urusorongo, barimo kugenda bataha umwe kuri umwe bava mu mujyi wa Goma nk'uko amasoko yacu arimo kubyemeza. Abasirikare ba SADC bakomeje gutakambira ibihugu byabo ngo bibavane mu mujyi wa Goma, ariko ibihugu bya SADC bikabona ko ngo kaba ari agasuzuguro kuba bano basirikare ba SADC banyura mu gihugu cy'u Rwanda, ngo cyaba ari ikimwaro ndetse n'agasuzuguro gakomeye kuri SADC, ngo ntago ibihugu byabasha kwakira ikimwaro bano basirikare bavana ku mupaka w'u Rwanda na Kongo, bigaragara yuko batsinzwe urugamba. Abarwanyi ba M23 bamaze kurasa indege y'igisirikare cy'u Burundi. Ndasubiramwo, abarwanyi ba M23 bamaze kurasa indege y'igisirikare cy'u Burundi. Ni indege yo mu bwoko bwa kajugujugu yari irimo kurasa kuri M23 mu kibaya cya Rusizi. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 2 ukwezi kwa 3, igisirikare cy'u Burundi cyatangije ibitero bikomeye cyane ku barwanyi ba M23 mu kibaya cya Rusizi, muri teritwari ya Walungu ndetse no mu bice byegereye teritwari ya Uvira. Abasirikare b'u Burundi bashinze intwaro ziremereye ku butaka bw'u Burundi, aho barimo kumisha urufaya rw'amabombe muri Kongo mu bice birimo kugenzurwa na M23. Igisirikare cy'u Burundi kandi cyemeye ko indege za FARDC zihagurukira ku kibuga cy'indege i Bujumbura maze zikarasa ku barwanyi ba M23. Muri zino ndege zirimo kurasa kuri M23 harimo na za kajugujugu z'igisirikare cy'u Burundi. Imirwano irimo kubica bigacika mu kibaya cya Rusizi ndetse no muri teritwari ya Walungu. Muri aka kanya inkuru imaze kumenyekana nuko abarwanyi ba General Makenga bamaze kurasa imwe muri kajugujugu z'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru aremeza ko ku isaha y'isa 12:15 ku isaha ya Bujumbura aribwo abarwanyi ba M23 bamaze kurasa indege y'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru yizewe aremeza neza ko iyi ndege imaze gupfiramo abasirikare 2 b'igihugu cy'u Burundi. Iyi ndege yangiritse mu buryo bukomeye ndetse ibice byinshi cyane byahiye birakongoka. Hari amasanamu yerekanywe n'abarwanyi ba M23 bavuga ko indege z'u Burundi zirimo kubarasaho ndetse ko abarwanyi ba M23 bazifatiye ingamba zikomeye. Imirwano rero ireruye hagati y'u Burundi n'abarwanyi ba M23. U Burundi ku mugaragaro bwinjiye mu ntambara n'abarwanyi ba M23. Abasirikare b'u Burundi bashinze intwaro zikomeye ku mupaka w'u Burundi, barimo kurasa muri Kongo barasa mu bice birimo M23. Ni ibintu abigweza ivya politike bavuga ko byaba birimo gukwegera abanyagihugu b'u Burundi mu ntambara ikomeye. Biravugwa ko M23 ishobora kwihorera nayo ikarasa mu gihugu cy'u Burundi, ndetse ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwamaze rwose gukwegera abanyagihugu kuko intambara irimo kwinjira mu Burundi. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko abasirikare ibihumbi n'ibihumbi b'u Burundi bamaze kubwirwa ko u Burundi bwamaze kwinjira mu ntambara ikomeye. Abasirikare baryamiye amajanja irya nino mu gisagara cya Bujumbura. Abasirikare baryamiye amajanja ku mipaka y'u Burundi na Kongo, ndetse ibitwaro biremereye cyane birasa mu ntera ndende byashinzwe ku mipaka y'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi barimo kurasa muri Kongo cyane cyane mu kibaya cya Rusizi. Abasirikare b'u Burundi barimo guhangana bashaka kwigarurira agace ka Kamanyora karimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23.
ni ubwa mbere kuva iyi ntambara ya M23 n'ubutegetsi bwa Kongo yatangira indege z'u Burundi zirashe muri Kongo, ndetse abarwanyi ba M23 nabo bakaba bamaze guhanura indege y'igisirikare cy'u Burundi. Ni akamaramaza rero, ibyago by'intambara ishobora kwaduka mu Burundi bikomeje kwiyongera, ndetse abasirikare baravuga ko nta kabuza M23 nayo igiye kurasa mu gihugu cy'u Burundi mu rwego rwo kwihorera ku gisirikare cy'u Burundi kirimo kurasa muri Kongo gihagaze mu Burundi. Umumenyeshamakuru wacu ukorera mu Burundi Ildefonse Habyarimana aravuga yuko imirwano irimo kubera muri Kamanyora ari imirwano ikomeye cyane. Indege z'intambara za FARDC zikomeje guhagurukira i Bujumbura maze zikamisha urufaya rw'amabombe ku barwanyi ba M23. Indege zirimo Sukhoi Su-25 z'igisirikare cya Kongo zirimo kurasa kuri M23. Abarwanyi ba Generali Makenga nabo bariye Karungu baravuga ko izi ndege baza kuzihanura byanga bikunda. Ni nako byagenze, imwe muri izi ndege imaze guhanurwa na bano barwanyi. Ni ibyago bikomeye cyane ku gisirikare cy'u Burundi. Amakuru yizewe aremeza ko abapilote babiri bari muri iyi ndege baguyemo, ndetse ko imibiri yabo yangiritse mu buryo bukomeye. Amakuru turimo kuvana mu masoko yacu mu basirikare ba Kongo nayo aremeza ko urugamba rwambikanye mu buseruko bwa Kongo muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru yizewe aravuga ko muri teritwari ya Walungu indege za FARDC zirimo kumisha urufaya rw'umuriro ku barwanyi ba M23. Ibingibi kandi bibaye nyuma y'aho Perezida Tshisekedi yari yatangaje ko agiye gutangiza ibitero bikomeye bigamije kwirukana M23 mu bice yigaruriye. Perezida Tshisekedi yavuze yuko agiye kwisubiza umujyi wa Goma, akisubiza Bukavu ndetse na za teritwari zose zirimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Ibintu ntabwo byoroshye rero, kuko urugamba rurimo kubera muri Kivu y'Amajyepfo ni injyana muntu. Abarundi bahisemo gushinga intwaro zikomeye mu gihugu cyabo maze bakarasa muri Kongo. Ibingibi ngo babiherewe uburenganzira n'ubutegetsi bwa Tshisekedi ndetse n'igisirikare cya FARDC. Uburundi burimo gukoreshwa nka bazariyeri mu kugaba ibitero kuri M23. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza ko abarwanyi ba M23 nabo barimo kurwana bagerageza gusubiza inyuma abasirikare b'u Burundi. Abarwanyi ba M23 barimo guhangana n'ibitero bikaze by'indege za FARDC ndetse n'indege z'abarundi. Biragaragara ko abarundi bamaramaje ndetse ko barimo kurwana urugamba rukomeye rwo kwigiza inyuma M23 ikava ku mipaka ya Kongo ndetse n'u Burundi. Biravugwa ko Generali Neva na Generali Prime Niyongabo batanze amabwiriza ku gisirikare ko bagomba kurwana urugamba rwo gupfa no gukira maze bakavana M23 ku mipaka y'u Burundi. Ngo byaba ari ishyano rikomeye cyane guturana na M23 kandi abasirikare b'u Burundi baragirwanyije muri Kongo. Ngo byaba bisiguye ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD buri mu kaga gakomeye. Nyamara bikweza ibya politike baravuga ko Generali Neva arimo kwikwegera kuko M23 ishobora kurasa mu mujyi wa Bujumbura ndetse ikagaba ibitero byo kwihorera. Abikweza ibya politike kandi baravuga ko M23 ishobora gufasha abarwanyi ba Red Tabara barwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD maze bagatembagaza intwaro ya CNDD-FDD. Mu yandi makuru akomeye arimo kuvugwa muri Kongo, nyuma y'aho igisirikare cya Kongo gisebye bigaragaye ko gikorana n'inyeshyamba za FDLR. Ku munsi w'ejo abarwanyi ba M23 ubwo bahererekanyaga Generali Gakwerere wa FDLR bakamuha igisirikare cy'u Rwanda akajya mu gihugu cy'u Rwanda gukurikiranwaho ibyaha aregwa bya jenoside, ndetse akaba yarinjiranye n'abandi basirikare barenga 14 ba FDLR. Byagaragaye nk'igisebo gikomeye cyane ku butegetsi bwa Kongo ndetse n'igisirikare cya FARDC kuko bakoranye na FDLR. Generali Gakwerere Ezekiel yagaragaye mu myambaro y'igisirikare cya FARDC.
ndetse abasirikare ba FDLR bavuze neza ko bakoranaga na FARDC. Nyuma rero y'aho M23 icakiye General Gakwerere ikamushyikiriza igihugu cy'u Rwanda, igisirikare cya Kongo cyasohoye itangazo kivuga yuko General Gakwerere atakoranye na FARDC ndetse ko atari FDLR, ngo ntabwo bari abantu binjiye mu Rwanda ari abarwanyi ba FDLR, ahubwo ngo ni intasi z'igihugu cy'u Rwanda. Ibimenyesha amakuru byo muri Kongo biravuga yuko General Gakwerere ngo n'ubundi yari asanzwe akorana n'igihugu cy'u Rwanda. Igisirikare cya FARDC cyahise gisohora itangazo kivuga yuko General Gakwerere n'ubundi ngo yari asanzwe akorera perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Nyuma y'aho FARDC bayifatanye igihanga mu mufuka ndetse bikagaragara yuko FARDC ikorana na FDLR, ubutegetsi bwa Kongo n'igisirikare cya FARDC bashatse kwikura mu kimwaro maze bahakana ko bakorana na FDLR. Mu itangazo ryashyizwe ko umukono n'umuvugizi wa gisirikare muri Kongo, Lieutenant General Sylvain Ekenge Bomusa Efomi, yavuze yuko bariya abantu berekanywe ku mupaka mu mujyi wa Gisenyi atari abarwanyi ba FDLR. Muri iri tangazo igisirikare cya Kongo kiravuga ko bariya abantu ngo bavanywe muri gereza ya Gitarama mu gihugu cy'u Rwanda maze bakambikwa imyenda ya FARDC bakajyanwa mu mujyi wa Goma maze ngo bakerekanwa nk'aho ari inyeshyamba za FDLR. Lieutenant Colonel Sylvain Ekenge akavuga yuko ibyo byose ngo bikorwa n'igihugu cy'u Rwanda ndetse ko ari ibintu by'ibicurano. Aya ngaya rero ni amayeri yose ya FARDC ndetse n'ibinyoma bikomeje gutangazwa bahakana yuko bakorana n'inyeshyamba za FDLR. Nyuma yo guseba ndetse no kumwara bigaragaye yuko General Gakwerere wa FDLR yari yambaye imyenda ya Kongo ndetse abarwanyi ba FDLR bose bakaba baremeje ko bakoranaga na FARDC. Ubutegetsi bwa Kongo burimo gushakisha impamvu zose ndetse no gucura amatangazo yo kwerekana ko ubutegetsi bwa Kongo n'igisirikare cya FARDC badakorana na FDLR. Nyamara isi yose yamaze kubona ko FDLR na FARDC bamaze kunywana ndetse bakaba bakorana ku manywa y'ihangu, ibintu birimo guhakanwa na General Sylvain Ekenge n'ubutegetsi bwa Kongo. Muri iri tangazo ry'igisirikare cya FARDC harimo ibindi binyoma byinshi. Muri iri tangazo igisirikare cya Kongo kiragiriza u Rwanda ibindi bintu bikomeye cyane, ndetse muri iri tangazo biragaragara yuko FARDC yagize ikimwaro igahimbahimba ibinyoma byinshi cyane ndetse n'ibyaha irimo kugereka ku gisirikare cy'u Rwanda, aho FARDC ivuga ko u Rwanda ngo rurimo gukora ibyaha mu mujyi wa Goma. Nakamaramaza rero General Gakwerere Ezekiel wewe yamaze kugezwa mu gihugu cy'u Rwanda kandi yiyemerera ko ari inyeshyamba ya FDLR, yinjiye muri FDLR kuva yashingwa. Abasirikare ba SADC bari mu mujyi wa Goma bamerewe nabi cyane. Abasirikare ba SADC bari mu mujyi wa Goma barimo gutakambira ibihugu byabo ngo bibacyure bibavane muri uyu mujyi wa Goma. Abasirikare ba SADC biravugwa yuko bamerewe nabi cyane muri uyu mujyi wa Goma. Nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bacakiye umujyi wa Goma, abasirikare ba SADC bahindutse imfungwa z'intambara. Bafungiye mu bigo byabo mu mujyi wa Goma ndetse abandi bari mu gace ka Mubambiro. Amakuru aravuga yuko aba basirikare baba bagiye gupfira muri Kongo. Bamwe muri bo barimo kubwira imiryango yabo muri Afurika y'Epfo ndetse no muri Tanzania ko niba nta gikozwe ngo ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo ndetse n'ubutegetsi bwa Tanzania bubacyure bave mu mujyi wa Goma, ngo nta kabuza bazapfira muri Kongo. Hari amakuru avuga yuko ibipfungurwa byabo byabashiranye, ibiryo byarabashiranye, amazi nayo ngo bayabona rimwe ku munsi. Amakuru akemeza yuko M23 nayo rwose ngo yaba irimo gukanda mu buryo bukomeye bano basirikare ba SADC kugira ngo bave mu mujyi wa Goma batumuke bataha iwabo.
Amakuru ava muri Afurika y'Epfo aravuga ko abasirikare ba SADC bari mu mujyi wa Goma barimo gutabaza igihugu cya Afurika y'Epfo. Bamwe barimo kwandikira imiryango yabo bavuga yuko babayeho nabi cyane, ngo barimo kurya rimwe ku munsi, amazi nayo ngo bayabona isaha imwe ku munsi. Amakuru akemeza ko umuriro w'amashanyarazi nawo bawubona isaha imwe ku munsi. Abarwanyi ba M23 ngo barimo kubakanda mu buryo bukomeye, ndetse ngo aba basirikare ba SADC bamerewe nabi cyane ku buryo bamwe muri bo barwaye indwara zidakira. Bamwe muri bo ngo barwaye diyare zikomeye cyane, ndetse amakuru akavuga yuko izi diyare zirimo guhitana abasirikare ba SADC. Hari amakuru avuga yuko mu basirikare ba Afurika y'Epfo bapfuye babiri bishwe n'indwara ya diyare. Amakuru kandi akavuga yuko iyi ndwara ya diyare irimo kwibasira abasirikare benshi mu bigo byabo aho bafungiye mu mujyi wa Goma. Benshi kandi ngo barimo kurwara indwara z'amayobera, aho bavuga yuko ibihe barimo gucamo mu mujyi wa Goma ari ibihe bikomeye cyane. Abasirikare ba SADC bari mu mujyi wa Goma barimo gutakambira ibihugu byabo, mu gihe abandi bari bafite ibibazo bikomeye, abari barwaye ndetse n'abakomeretse bo bamaze gutaha bakava mu mujyi wa Goma. Hari amavideo arimo gucicikana ku mbuga ngurukanabumenyi yerekana umusirikare wa Tanzania arimo gutaha mu gihugu cyiwe. Uyu musirikare wa Tanzania nk'uko murimo kumubona ahangaha ni kuri Grande Barriere ku mupaka w'u Rwanda na Congo. Uyu musirikare wa Tanzania biragaragara ko yambaye ingofero ya SADC ndetse arimo gusakwa n'abapolisi b'igihugu cy'u Rwanda. Aya mavideo arimo gukwiragizwa ku mbuga ngurukanabumenyi arimo kunyega cyane abasirikare ba SADC ndetse n'abasirikare ba Tanzania. Ubwo bano basirikare ba Tanzania bageraga muri Congo bavuze yuko bagiye guhangana n'umwanzi wabo ari we M23, ndetse bumvikanye bavuga amagambo y'ibitutsi barimo gutuka M23 ngo ni kunguru, ndetse bumvikanye bavuga ijambo ngo kunguru apigwe kunguru, ngo kunguru bamukubite. Ahangaha bavugaga M23 ko bagiye kuyikubita bakayikwiza imishwaro mu mashyamba ya Congo. Ku mbuga ngurukanabumenyi rero barimo kunyega abasirikare ba Tanzania kubera ko aribo barimo gusaba kuva muri Congo kandi bakaba barahindutse imfungwa z'intambara mu mujyi wa Goma. Nyuma y'aho M23 yigaruriye umujyi wa Goma, ndababwiza ukuri ko abasirikare ba SADC ari imfungwa z'intambara. Abasirikare ba SADC bafungiye mu bigo byabo, ntabwo bashobora kubivamo, ntabwo bashobora gutembera nk'uko byari bisanzwe. Igikorwa cyose bakeneye gukora ni ukubanza gusaba uruhushya M23. Ibifungurwa bari barazanye mu mujyi wa Goma byarabashiranye, barimo kurya ari uko bagiriwe impuhwe na M23. Amazi nayo barimo kuyabaha ku gipimo gipimye neza cyane, umuriro nawo barimo kuwuhabwa isaha imwe ku munsi. Ibingibi byose rero ngo M23 irimo kubikora mu rwego rwo kubakanda ndetse no kubereka yuko umujyi wa Goma uri mu minwe ya zino nyeshyamba kandi ko nta mikino zino nyeshyamba zifite. Inyeshyamba za M23 zabwiye SADC ko bagomba kuzinga utwabo bakava muri Congo, n'ibitabo ibyo bazicwa n'inzara muri Congo. Abasirikare bamwe bo muri Tanzania barimo gutaha iwabo, bamwe barimo kunyura ku mupaka w'u Rwanda bakerekeza iwabo muri Tanzania. Hari amakuru avuga yuko abandi basirikare nabo barimo gutakambira ubutegetsi bwabo ngo baboherereze indege zijye kubafata muri Congo. Ibingibi ariko M23 yabiteye utwatsi. M23 yababwiye ko ikibuga cy'indege cya Goma gifunze. Umusirikare wese ushaka gutaha agomba kunyura mu gihugu cy'u Rwanda, agomba kunyura ku mupaka wa Lakronishe uhuza Kongo n'u Rwanda maze akanyura mu gihugu cy'u Rwanda. Ikibuga cy'indege cya Goma ngo cyarangiritse mu buryo bukomeye, ndetse hari ibiturika biri ku kibuga cy'indege ku buryo rero ikibuga cy'indege cya Goma kitakoreshwa n'indege.
ikimwaro ndetse no guseba nibyo birimo kugaragara ku basirikare ba SADC mu mujyi wa Goma. Abasirikare bafashwe bari mu mujyi wa Goma bo rwose barimo gutakambira abarwanyi ba M23. Hari za message zirimo kugera mu miryango y'abasirikare muri Afurika y'Epfo, ndetse izi message zirimo gutabaza ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo ngo bagire icyo bakora vuba na bwangu bacyure abasirikare babo bari mu mujyi wa Goma. Bamwe barimo kuvuga yuko barimo kurya rimwe ku munsi kandi ngo bakarya ibiryo by'intica ntikize. Abasirikare ba Afurika y'Epfo bakavuga yuko bagiye kwicwa n'inzara mu mujyi wa Goma niba ubutegetsi bwabo ntacyo bukoze ngo bubacyure bubavane muri Kongo. Hari amakuru avuga yuko Cyril Ramaphosa akomeje kwinangira akavuga yuko adashobora kunyuza abasirikare mu gihugu cy'u Rwanda. Nyamara mu minsi ishize inkomere ndetse n'abapfuye banyuze mu gihugu cy'u Rwanda bataha iwabo muri Afurika y'Epfo. Amakuru rero akavuga yuko ngo gukomeza kunyura mu Rwanda byaba ari igisebo gikomeye cyane ku basirikare ba Afurika y'Epfo bari baje muri Goma bitezweho gucungera uyu mujyi, ariko bakaba baratsinzwe M23 igafata umujyi wa Goma. Ngo ni ikimwaro gikomeye cyane rero kuba bakongera kunyura mu Rwanda, bimenyesha amakuru bikabafotora ndetse bakagaragara nk'abasirikare b'ibigwari bananiwe urugamba.